Ya ndabaramukije abakunzi ba Rukumedia, ndabaramukije abakunzi b'ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kure yacu kandi ariyo yanyu ya Rukumedia, cyane mwebwe abakunzi b'ibiganiro by'inkino bitandukanye tubashikiriza haba ku munsi wa mbere cyangwa ku munsi wa gatanu muri Luxport, ku munsi wa gatatu muri Mumenye ndetse no ku munsi wa kane muri Midweek. Uno munsi turi ku munsi wa kane, turi kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kane cyangwa ukwezi kwa ndamukiza umwaka wa 2026, tuje muri Midweek. Midweek ino munsi nibaza ko tuza guhagarara cyane ku ntamba mu rugamba. Midweek yo ku munsi wa kane twari ku ntamba mu rugamba, aho twari turarabira hamwe mbega intamba mu rugamba zirashobora kuza gutsinda kino gihugu cha Tchad. Intamba mu rugamba zirashobora kwegera imbere mu matsinda mu kurondera itike yo gukina igikombe c'imigwi inserukira bihugu ca Afrika cyo mu mwaka wa 2027. Uno munsi tugarutse muri Midweek mu ntamba mu rugamba nyene. Ubwa mbere twari ko turabaza abamenyesha makuru b'inkino, mbega mubona gute, birakunda canke ntibikunda? Ivyo nibaza ko batwishuye mwaje kuba mubyumva. Muri Midweek ino munsi rero tugarutse nyuma y'inkino zibiri ntamba mu rugamba zakinye. Urukino bakinye kwigenekerezo rya 27 mu gisagara ca N'Djamena mu gihugu ca Tchad, n'urukino bakinye kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu hano mu gisagara ca Bujumbura kuri Stade Intwari, aho intamba mu rugamba zari zakiriye igihugu za Tchad ku munsi wa kabiri uheze. Tuza kwegera abakunzi b'inkino batandukanye, tubabaze ivyo biboneye kuri urwo rukino, mbega n'urukino rwabasigiye iki, bashoboye kubona iki muri urwo rukino. Nuko rero intamba mu rugamba zashoboye gutsinda ibitsindo bigera ku 8-0 mu nkino zibiri canke aggregate mu rurimi rw'icongereza canke score kimire mu rurimi rw'igifaransa. Nuko reka twumvirize abakunzi b'inkino batandukanye twaje kuba tuganira nabo hano mu gisagara ca Bujumbura, batubwire uko babonye izi nkino, mbega intamba mu rugamba zokosora iki, mbega n'ibiki bashimye, mbega n'ibiki batashimye. Intamba mu rugamba ku munsi wa kabiri zarashoboye gutsinda urukino bakina na Tchad, zirashobora gukora mu gihugu ca Tchad, zirashobora kuronka amahirwe yo kuja mu matsinda kugira ngo abandanye barondera kuja mu gikombe ca Afrika cyo mu 2027. Duhereye ku rukino rwa Tchad, inkino zibiri muri bakina na Tchad, ni inkino mwabonye gute? Turavye match yari ingene bavyifashemwo turi muri Tchad. Burundi kuri bwaratweretse umupira mwiza cyane kandi biboneka ko biteguye neza, n'umukoca mwiza dufise ijya staff yabo yose, tukabona na les anciens joueurs comme les Saido, tukabona bajya ba Christophe, Yusuf Nyange, n'abantu bari expérimenté parce que bajya nitwobabura parce que n'abantu baremesha abandi bakinyi. Match na retour yabaye nziza, urabona ko atari score twagiye kurondeza, biboneka ko twiteguye neza. Aje ibintu byose biva mu miteguro myiza, nitwitegura neza n'ukuri urabona ko twarenganye. Uno munsi tugiye mu mapule, bisaba ko tokwitegura neza. Ndabona ko ejo cyangwa igihe tuzosubira kandi kuja muri kana. Ya nivyo twaratsuye gutsinda igihugu ca Tchad. Murabona hakwiye kuhandanya hakorwa iki kugira ngo tubandanye twizera ko n'ibindi bizobishobora? Bisaba rero ico kiro, bisaba ko imyiteguro yoba myiza, n'abakinyi bakitanga, n'igihugu kikagira ico kibafashije kandi bama babikoze. Urabona ko n'umukinyi abakeneye motivation ni ikintu gikomeye cyane, nankeka twoshobora kwikalifiya. Mubona uno muturetse motivation ku ruhande rw'abakinyi dufise mu ntamba mu rugamba, barakwiye kugira ngo dushobore kwizera kuja mu gikombe ca Kane? Barakwiye, n'abandi bana no muri championnat boraba bana, kubera muri championnat niyo barabira abakinyi. Hariho n'abandi babakira abajene boshobora kongereza bakaza gufasha umugwi wacu. Twizerere ko bizoshoboka ko intamba mu rugamba zija muri Kane 2027. Nankeka isura turayibona ko tushobora kwikalifiya tukaja muri Coupe d'Afrique. Mubona ibindi bintu muri vese abakinyi dufise, nta bandi bakeneye amaraso mashasha? N'abajya barakenewe parce que ni ya motivation. Umwana ariko ariyerekana ko akina neza, naho bo mushira muri bande touche, ni motivation. Nawe biboneka ko adatama yirorera parce que ni motivation, kandi bica byerekana ko nabone kubera bajya bazokukuruka asubirirwa abandi. Bajya rero maraso mashasha arakenewe. Ya mubona uno musi muri rusangi ko musanzwe mukwikirana umupira w'amaguru hano mu Burundi, mubona umupira w'amaguru mu Burundi wifashe gute muri rusangi? Umupira w'amaguru no kuri uri kuratera imbere, turabishima kandi n'abategesi baritanga. Twosaba ko burushiriza
washaka baka-influencer natwebwe turakunda igihugu c'iwacu ari guterera tugaterera kuvuga dufasha abajene b'iwacu bariko barakina umupira no munsi. Turabona mwambaye n'akadarapo ku Burundi usanzwe uri umufana w'intamba mu rugamba. Ego je n'umufana w'intamba mu rugamba akomeye cyane nsanzwe ndumukunzi wa ntsinzi n'intamba mu rugamba kubw'igihugu. Ya ku munsi wa kabiri intamba mu rugamba zashoboye kuramwo igihugu ca Tchad zironka amahirwe yo kuja mu matsinda mu kurondera itike yo gukina CAN yo 2027 rujya rukino mwarubonye gute inkino zibiri zose mwazibonye gute kuva no gakunze intamba mu rugamba bwawe bwa mbere njohe nk'ukuraho intamba mu rugamba zatwetse ibintu tuzitezeko burya munsi amagorane n'ukuri je naraye nambaye ibirato burya munsi sinaryamye ego mubona kugira ngo intamba mu rugamba zishobore gutsinda umugwi wa Tchad zarushije iki cyane iyo twarushije twateguye bobo baragejeje kudufata nabi ariko natwe ntibamenya ko hagiye inyuma tuko turakenyura kujya kudufata nabi kwabo kwaduteye intege twebwe nk'abakinyi b'intamba mu rugamba. Ikintu ca mbere cyakuryoheye ku munsi wa kabiri uri kuri stade Ntwari n'icyaha iyo cyanyoheye n'intsinzi ca mbere hamwe n'abakinyi bashoboye kubyifatamwo neza aho ndashaka kuvuga ababination bajya bava hanze bajya kabisa batunejeje cyane nk'abandi aho ndaja kuri ni kuri Kraus inyuma kabisa yari ntibakorako ntiyakorwako ego abandi nabo oya je nkumbuza ngujya musene nagenge gufana igori ryagira umugisha Jean Claude kwa nkamba nabikora inyuma y'igihugu mu Rwanda ujya musene niteze gori giwe basha je kaza hajya ndi hajya navuga ntsinzi gori giwe ritaboneka numva kaza nayo kuryama nabi. Intamba mu rugamba zatsinze Tchad ubona zirakomeye ku buryo kwizera ko zizoja muri CAN 2027. Hari intambwe imwe gatwa dusigaje gutera gatonya hamwe abakinyi tukiburamwo twacabura attaque nimero 9 abishoboye cyane ujya munsi yo habamo nimero 9 twari gutsinda amagora arengeye 5 ujya munsi nk'ubu wo kugira umumenyereza w'intamba mu rugamba ni iki kintu ca mbere ukosora mu ntamba mu rugamba ikintu yokosora icambere yokosora je navuze nimero 9 turamukene mu nimero finish yaje umwe arangiza ujya niwe dukeneye cyane nayo hagati nyuma hose imbere ku ruhande bya bimeze neza mubona nk'umukunzi w'intamba mu rugamba ikintu ca mbere ukora kugira ngo ushike intamba mu rugamba ni igituma nshigikira intamba mu rugamba icambere akunda igihugu intamba mu rugamba ni twebwe bagiye hajya nanje hajya mbandimwo cyo gituma turabakinyi ba 12 twega bafana kandi watubwiye ko uri umufana wa Kayanza United no musi Kayanza United ubona imeze gute Kayanza United mu mwaka mu ntango twatangwe dutangura neza mu gice cya kabiri yagiye twakinye nabi bivanye n'ukuntu buryo butari bumeze neza cyane mu kibazo mu harabaye ikibazo cekeye amafaranga ibyo rero mugabo uno munsi abaguza tunga mukanza amakuru asumira basubije gushiramo udufaranga kugira ngo umugwi wacu ntukoroge mu gice cya kabiri ubu rero nebizokunda ko umugwi wa Kayanza United birashoboka byose turi kumwe twese birashoboka abanyakanza turi beshi bishize nguvu hamwe umugwi wacu ntuzodukorokana muri deuxième division mu mwaka. Murakoze cyane. Intamba mu rugamba ziheruka gutsinda igihugu ca Tchad zirashaka no kubandanya mu matsinda ziya nkino zibiri intamba mu rugamba zakinye mwazibonye gute cyane cyane ugwabereye hano kuri stade Ntwari. Intamba mu rugamba kweli kuva igihugu kibaho zaturyoheye sana zatwese ibintu bimeze fresh are twarabatsinze na ruturu turabatsinda original kandi tubatsinda ku ntsinzi imeze fresh. Ndashima Federation y'u Burundi kwereka yabitwamo neza ahubwo ishimwe imitabi genda fresh n'izindi nkino ziri imbere tuzitsinde kuya tugere kure tuje muri kare nk'abandi turyoherwe duserebure sana kuko abarundi turakumbuye kuya turyoherwe natwe. Mubona intamba mu rugamba ari giki zasubije igihugu ca Tchad cyane gose twarabasumbije cyane gose kubera abakinyi twari dufise bacu kweri bari baje bameze fresh kandi dufise abakinyi bameze neza bamusahuza baragize ibintu n'abantu barashima basayide barakoresha umwanya bakora ibintu original abakinyi biwacu bari bameze neza cyane gose. Mubona ari giki intamba mu rugamba zikiye kosora kugira ngo zibandanye zitera imbere. Iki intamba mu rugamba gukosora je mura yuko ico mbona menga go buryo babongeje uburyo nande nguvu zozo zirahari haboretse uburyo nguvu zirahari. Abakinyi nabo barabashimisha abakinyi intamba mu rugamba zifise uno musi ni original bameze neza bose ntangwana banyu Yusuf Nyange uje wemenga araduma aca ku mutoto ifise abakinyi beza cyane gose ubu ni original nta batama bakiri mu buni sawa. Muri teguye kubanda mushikira intamba mu rugamba mu nkino zisigaje ijana ku ijana
ijana kwijana je ndi mufaza w'intamba mu rugamba ndimwo niko zishigikira gusha kumwisha. Ikintu ca mbere kikuryohera mu ntamba mu rugamba ni cyane. Intsinzi. Ikintu ca mbere kubabaza Gutsindwa. ni ryari uheruka kubabara cyane kubera gushika intamba mu rugamba? N'intamba mu rugamba. Nabaye igihe twatsindwa n'u Rwanda. Niwe nababaye. Igihe nawe uheruka kuryoherwa cyane turetse ibi byo ku munsi wa kabiri. Igihe kuryoherwa cyane. Igihe twatsinze igihe twaja muri shane twatsinze yari gabo yari inde ya Mohamed n'inani gabo igihe twatsinda gabo hajya naraserebuye naraye mu kabare nimwe agacupa naryohewe bose. Intamba mu rugamba zaratsinze ku munsi wa kabiri igihugu ca Tchad zirabandanya mu matsinda yo gutegura kurondera itike yo kuja muri CAN 2027. Ariko rukino mwarubonye gute n'urundi rukino zari zatsinze muri Machari? Okay, murakoze cyane. Ego twebwe urukino twarubonye neza cyane kuko ego nsanzwe ndi mu bafana b'intamba mu rugamba intamba fans nsanzwe ndi umwe mu bafana navuga ntibiyemera twebwe by'ukuri kuko intamba zacu mu rugamba ubu zirakomeye cyane cyane ugiye mu busatirizi ego twebwe twari dusanzwe twizeye ko biza kugenda neza bivanye nuko ubwa mbere twari twaronse avance kwanza ibitsindo 4 hama ikindi no kongera ko nuko kujya munsi w'urukino nka twebwe intamba fans baratwegereye baratubaza jewe nyene naravuze yuko biza kuba ibitsindo 4 kandi Imana yo mu ijuru yaratwumvise twarasengeye intamba turasengera abakinyi byaragenze neza kuko mu majambo naravuze yuko umusahuza aza gutsinda igitsindo kandi uko nabivuze niko byagenze. Ego cyane. Dufatiye ku rukino rwabereye hano kuri stade Intwari. Ni ikihe kintu ubona intamba mu rugamba zasumbije Tchad? Intamba mu rugamba ikintu zasumbize igihugu ca Tchad. Intamba mu rugamba zari zifise mediane imeze neza. Kandi intamba mu rugamba na defense yayo novuga yari yobowe na kapitene Ruco vraiment yari imeze neza cyane. Mu busatirizi naho by'ukuri Jean Claude Girumugisha batazira musahuza by'ukuri yaraturyoheye yaranezereje abafana b'umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba novuga nti ahubwo yaranezereje n'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kuko yarakinye umupira mwiza kugira ngo baheshe icubahiro igihugu cyacu ciza cy'u Burundi n'abakunzi b'umupira mu gihugu ciza cyacu cy'u Burundi. Ya turavye intamba mu rugamba mu rukino muzi nkino zibiri bakinye ni igiki ubona bokosora kugira ngo babandanye bizera gushika mu gikombe ca Afrika mu 2027? Murakoze cyane. Ikintu tubona bokosora boraba bakongereza defense cyane ariko imbere mu busatirizi by'ukuri hameze neza cyane. Twarabonye mu gice cya kabiri umukinyi Yusuf Nyange hamwe n'umugenzi wanje nkunda cyane Saido ntibazonkiza na Cedric Hamisi binjiye urukino rwarahindutse turi kuri stade Intwari wamenga ni za ecran zo hanze tuko turaraba wa mupira kenshi Barcelona niyo yari ikunda gukina umupira nk'uwo intamba zariko zirakina mu mwanya Saido na Yusuf Nyange na Cedric Hamisi bari binjiye barahinduye ibintu ahubwo twosaba koca ubundi munsi ko yobatanguza mu rukino kuko by'ukuri baratunezereje nk'abafana bakunda umupira w'amaguru mu gihugu ciza cy'u Burundi. Ya ikintu ubona kandi wowe nk'uwo gushira muri staff y'intamba mu rugamba utari coach bakavuga ati turagushite muri staff ni iki kintu wowe wohindura ubwa mbere mu ntamba mu rugamba? Jewe n'ukuri ndabona ko mu kintu no hindura gusa nyamukuru notanguza bajya abakinyi batatu Cedric Hamisi Yusuf Nyange hamwe na Saido ntibazonkiza batanguye byo bavyiza cyane kuko n'ukuri urukino iyo baza gutangura bijya bitsindo 8 byari kurenga ahubwo twari gusanga
tubatsinze n'ibitsindo 10. Ya mwumvise ivyo abakunzi b'inkino batandukanye baje kuba batuganirira, mwumvise ingene babonye mu rukino, mwumvise ivyo bashimye n'ivyo bagaye, mwumvise ivyo umenyereza akwiye gukosora. Nibaza ko umwe wese ahari yashoboye kubona zino nkino zibiri byarashoboye kumwa icigwa c'intamba mu rugamba aho zigeze, yarashoboye kubona amakosa aho yabaye, yarashoboye kubona ivy'intamba mu rugamba zakoze neza cyane. Nibaza ko uno munsi intamba mu rugamba zimaze kuba zironka itike cyo kimwe n'ibindi bihugu bitanu, ibihugu bitandatu bigiye kwinjira mu matsinda yo kurondera neza itike ryo gukina kino gikombe ca Afrika c'imigwi iserukira bihugu mu mwaka wa 2027 azwane mu gihugu ca Tanzania, mu gihugu ca Kenya ndetse no mu gihugu c'u Buganda. Iyo migwi niho izo biriko irakinira. Nibaza ko intamba mu rugamba inyuma y'ibihumbi 2019 ntitwari bwasubiye kuronka amahirwe yo gukina igikombe ca Afrika. Nizere ko uno mwaka bishoboka kandi koko umumenyereza mukuru sangwa Patrick Mayani niyo ntumbero yiwe, niyo devoir yiwe, niyo objectif yiwe, ariko dukoresha ko niyo devoir yiwe kuko nawe yayihaye avuga ko intamba mu rugamba zitegezwa gusubira mu gikombe ca Afrika mu mwaka wa 2027. Nuko rero ntibiraza kuba bimenyekana amatsinda igihe hazobera tomba yo gushira mu matsinda, ariko nibaza ko nivyaza ko bimenyekana tuzomenya ninde nandi Uburundi bagiye gutana mu mitwe. Reka tubirindire turabe. Reka mbere ndanabashimira iganiro cyacu ca Midi cyo kuno munsi na tugisozereye. Ndabashimiye kuri kano kanya mwafashe mudukurikirana, ndabatumira ku munsi wejo uwa gatanu muri Rock Sports aho turiko turaganira ku makuru y'inkino atandukanye. Nuko mugire aho muba mwubahwe naho bitaha.